daddy ungana na papa angana na papa ofite karavuga ikibazo zo harimo impanuro avuga ati amahera ariko atuma dukora ibintu tokoze twagenda kubashoga daddy bangana na papa bacu rero maniyo ba daddy ni wa wundi atagira amenyo mugabo hari ukuntu clip umenga igiye guhera umenga iginyo ryagarutse gusa ngira bararyongeye ipara ko baryongeyemwe abagenzi ba sports batukuze abari inyuma ya kamera peut-être kwari kuriya donc ni ibintu bisanzwe kuriba ubu bavuyemo ni bifesi sinzi ico yabaye ujya yakuri Bujumbura menushe sha bifesi nta wajya imyaka arabumva sharabumva nk'icenda basi on the floor urasikia sirimuka yo bifesi urasikia bifesi ya Jackson Neva no wewe ikora basikia 18 sasa bro uramaze kugira minusha arambabaje yego Kacem primaire yariga ganiro kirahetse jare yavuka ibintu narumviza ama interview origine mu Kayanza origine no mukanza gusaba kuri mu Nyakabiga mama ngere mwana wa misite bifese kuri mu Nyakabiga mama wiwe wa bimatongo reka ndabwire ikintu na famille yaraje aramuvyara amusiga mu reka ndabwire minusha ikintu reka ndabwire ikintu bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro rukundo Ange mishe ngo bibona hamaye mutubonye turahana mwijoro mu cyame igigano sikindi nca kigano tuyaga ku muziki w'u Burundi ku muziki mwiza dusigaye dufise kuko dusigaye turi fier n'abari byacu ngira barabibona dusigaye turanze cyane ava yuko ntangora reka nakira abantu bacu hama mpere kwa Beni Bera nawe niko warangira mu biganiro vya Ameriza Beni karibu nedera kubashitsi minushe ndashimye kweli urameze neza mise neza kweli c'est bien ndayibona bien kweli Beni karibu ama Beni ari mangu bagezweho muri iyi minsi Bera karibu urakoze nanje amere je ko nzoye gusubira niko wabimenyereye ndagezweho nawe urameze neza Beni agezweho twese turabizi ari mu bahungu bagezweho none ushize ko kumunga agezweho umushize vuga umunga agezweho wa wisunze kiminusha twishunze kuri step step media step media ya kandi ahantu henshi abantu uzumva bakwajije ngo ngo kandi na Beni muri make baramuvuga kandi mu bandanye mu supportinga mugira subscribe mzamukoze step media 257 savi twagi Beni ikiganiro cyacu bamaze kwikira cy'umuziki ego ni vyiza kandi felicitation ikiganiro cyiza kandi yakundwa n'abantu bari birabashimisha rero Beni kibazo gihari minusha ndamureka nagitorera izindi kuvana musabe really urazi yuko ngo numvise ngo ikiganiro cyakindi nyene iri ko bakiziranye mo n'aba subscribers biwe justement bakizi ko ikiganiro cy'umuziki ntabi music news Burundian music ati Burundian music uraririmba wewe oya tugerageze turi batatu nitwo ubu nyene tuvuga izina shaje mbwira mu ngo basi ni ikiganiro ciki niganiro cy'umuziki jo mishashi rikira umuziki w'u Burundi gusa umuziki w'u Burundi gusa baririmbye b'abarundi kwikoga shawe ariko barakora urumva kwikoga shawe tuba two muri entertainment kugira tugisupporting basha kwera iryo zina kwera mugabo urumva ko ari music ni clip byose ni music kandi n'ibintu gerageza rero ndera izina rero hama Scott araba yumva ko n'ibindi sije nabitoye za open mic baricaye na keke canke naho bajya bari kwadukurikirana bandike muri commentaire uko bivanye n'imugikunda komi joy ikiganiro gurikira duzo twatoye izina oyo merci sana bakunzi biki kiganiro cyakindi nyene ndagikunda ndagifana that's why sinos no kuvaje gutora izina ntibikunda safi indirimbo ya mbere rero tugaduhereko ni indirimbo maze iminsi ishinura indirimbo neretswe na Isaac Isaac video yayinyeretse indirimbo sinari bwayibone mugane nabonye akantu ka coming soon mendi bagira kuja kuraba yasohotse indirimbo yitwa Anaconda harimo Thompson featuring Double J man indirimbo imeze neza cyane Anaconda iyo ndirimbo sha yarenze vraiment indirimbo imeze neza cyane kwanza nibagende kuri YouTube ya Thompson bagire subscribe Anaconda you are doing my mind izuba gijuru yomanuka sinokwanga ubura mwara mwijuru ya gatatu Anaconda cheesy Anaconda nanje ndinga baby indirimbo ego nyibona Tom yaragiye gukora kwa Landry bakora Buzz sitwari Buzz nuko yagize iki baragonganye abandi baje mu bitaro na commentaire ya Landry kuri indirimbo yanditse
ngo jewe gusa ngo uzamera nakoresheje kwa muganga ngo mbwa big up sana ndavuze like muri commentaire nyene nukuvuga ni abantu babizi bacabona ati Tom arasi ikintu gishasha Yeah. hama kuba mwegereye barazi ko atari umutipe yoroshe kandi ngo aheva kure nabonye ni clip ukuntu imeze urana ko ari umutipe icambere je ndayibonye nabonyemo Chris Brown yego ko the way tangura aratamba muri clip arirekura yakinga bien Bazi urumva kujya mu jamarazi gutamba rero abizi vraiment kweli kandi big up sana to nuvuga Thompson the voice killer urabijua bro urabizi kandi na Minushe nawe nyene ndibaza nivyo ariko aravuga clip imeze neza je vraiment yaranshinuye nuvuga ati vraiment ujama ingoma ni kwaje ngaja kwiraba ati mbega imeze gute ariko bera Double J the hit maker problem kandi yatwa dabadatera rero niwo dufise wenyine kandi rero nuko mana uyu muji actinga bien zana kunzinga ne yatamba sana ameze neza cyane Chris Brown ari ngaho onye donc Chris Brown hama ndabaza nje nyene numvisemo akabiti yuko harimo Chris Brown cyangwa niko yakonda mukunda bon entre ta beat karimwo vrai nimba shindirimo ndayibaga rero gusanga no mukunda usanga no Chris Brown il y a 2 ans ayisohoye bisa beat ni indirimbo yitwa Larkin bagende barabe ni indirimbo ya Chris Brown featuring Tony Lanez bacha bayibona natagira Thompson featuring Double J bacha bagira to voilà abitoye mugani yashika urazi igituma urazi ko n'ama beat y'aba musiciens bari international bayasubiramwo bakasubiramwo wibuke n'ijya ndirimbo waka waka ya 2010 ya Shakira indirimbo y'abakongomani yarayisubiyemo yose yaririmba kujyanye birashika gusanga umuririmbyi akunze beat akayitura akayiririmba vraiment nta kintu cyo kugaya kirimwo n'ujya mu baby vraiment ikindi kintu Minushe rero nkunda rero je sishokora ngira n'abafana barabibonye ku bakobwa jewe ikintu nkunda ndakunda icambere yo mbonye clip irimo umukobwa ntari bwabona handi mu queen video fiction mani bisa neza yuko abakobwa ni benshi batandukanye n'abandi bari utumenyereye tubona omwa biko biraza hariyo changement hama cyari bibi vraiment actinga bien ubona nyine ko ari big machine be vraiment audio video ni top kandi benshi barabisaba yuko baze baragira ka changement mu ma clip baze barahindura kuko usanga muri clip ya Double J tubonye wa mukobwa nyene tugiye muri ya clip ya ande cy'abaririmbyi actually ni ryabo muri bw'abakobwa ariko rero ko Minushe atoja muri clip gabaye yarabivuze Minushe yayivuze oya Minushe mutarakwizizi mikunda icyo cyonyene omwa rero uvuga ati nibisanzwe ndajamwe hama mvemo oya mugasanga Minushe muri clip yotoka wa peti gato je nta nuko ukonsaje kuri kamera sikonsa mugabo aratwara clip yabijanye n'ukuna n'ukuyimuntu clip zozo ziba zishushe gusumba urumva no bamwiza nenda kwaze Minushe nk'ubu bishitse novuga nka Victoria team bakakwifuza muri clip yabo ya gospel vy'ama gospel niho ko kwemera no gerageza ntarisi ubisinjiri mu maboko Reka tubandanye ku mwigeme wacu Wise kuva nkiri muto maniyo koza amabara maniyo era abashuga nawe angana na papa because of money kabisa big up sana mukobwa kiri muto cyane bikora neza niwe mu bebe dufise ndibaza niwe mu bebe muhererezi mu bakobwa mu rugaye rero ntabandi bazoza oya ntabandi baratse Minushe ntibazoririmba sava tuzomwaki bari mukuru wiwe ewa muga rero ikintu kiri kuri Wise man jewe umwana icambere ndabona kumenga arakunda gukora ni bon nataca agera imbere agacabona ati ndarushe hariho benshi Wise bijya vya bifesi ivyo ndiko ndavuga ukuntu baca bahagarika gukora ni benshi tuzi barimba neza mubwo muteko murabona baratuzanira zibiri zitatu bagaca bicara benshi bavuga yuko bivana n'uburyo Jean bagira uburyo buke ko usanga kwa ni habara abantu batabura support kenshi n'abakobwa ndabeshaga mugabo ntibabura support mugabo uko bayisaba nuko bayibasabira nivyo bitandukanye wibuka yuko umukobwa ariko arasaba bahura na obstacle nyinshi cyane zitandukanye urashobora kuja gusaba amafaranga umuntu akagusaba ibindi kandi mu bufise kakantu kiwanyu ntushobora kuvuga kwivolonta ugiye gusaba umuhungu amafaranga nkaje ndi muririmbye bati bana ndakeneye ibi bintu mfasha mugo umukobwa biragoye biba bikeneye ko umuntu amwegera akamugira umugenzi wiwe agaca mufasha iyo begereye benshi hariho benshi dusanzwe tuzi sindize kubavuga amazina bariko barahagarika umuziki kandi bafite amajwi meza kandi bararirimba
twegereye two turabaza canke nabo nyene bariko baravuga urumva yuko ikintu kibabuza ari kenshi kora baba babaye abastar babona batanguye kuronderwa ngaha no ugasanga umuziki ntibariko barawitaho cyane abo n'abantu biyumvira abo onye babigiyemo batavyo bazi baba bazi n'ivyo bashaka reka tuje kuri indirimbo ya Wise mwayibonye gute icyambere coco Wise ufite ijwi ryiza vraiment asakaje Aririmba neza vraiment. aririmba neza yaktinga neza nawe nyene muri ntutse ndakeneye kumenya ukuntu umuvyeyi we avyakira pasiteri wabo koma bigenda gutya ndazi ko Wise vraiment iwabo n'abantu bubahana cyane cyane gospel ubutumwa baravyubaha gose bubaha ijambo ry'Imana mugabo entre twa tuzi yuko umuntu ari mu nzira ya gospel n'umuntu ari muri profane mais Wise nta gospel yaririmbye ya ikibazo nibaza ati mbega abavyeyi baramutahura canke muri famille barabitahura bafise papa yarigeze kubivuga barabitahura gusa ukuntu asigaye yambara peut-être ko ari cogira conyene ngo sino ibijanye no kuririmba abavyeyi ni bon kandi iyo ndirimbo irimo impanuro mugabo si igicumuro bamwita oya si igicumuro ungana na papa ofite yako aravuga ikibazo harimo impanuro avuga ati amahera ariko atuma dukora intokoze twagenda kubashoba dadi bangana na papa bacu rero maniyo ba dadi ni wa wundi atagira amenyo mugabo hari ukuntu clip umenga igiye guhera umenga iginyo ryagarutse gusa ngira bararyongeye ko baryongeyemwo bagenzi ba Scott abari inyuma ya kamera peut-être Wise yaranaberewe entrete yaraberewe imigenzo yavyitwemo neza n'umudirector yayikoze ijya clip vraiment big up sana Brian vraiment big up sana kandi banasigaye akora ibintu bya bien sana keep it up kwe imodoka nziza ijya modoka nabonye imodoka nziza kandi Brian akunda gukoresha imodoka meza marke yagute rero twayibonye marke marke nawe nabonye gusa ni ariko ni imodoka nziza irashinura kwera Wise urabizi ko je atakabikanja siko tajo ariko gira sport azagira amabdo twara masanu sino ateye neza ateye neza abdomino weye ego misha rafite semerere jikazi niko twerekanaga kuri kamera yo kubwira ko twatangura gusohora ibiganiro rero sasa twambaye kujya ku ego chanja muri erega Wise ateye umviriza benisho ateye bien sana rero agize gym naho yo satera neza mugabo ni conseil kwa Satbi ni conseil muri clip kwa Satbi inde Wise nyare bwazibuhe kujya twarashinzwe en fait yavyushe gatugeze ibintu nk'ivyo gose kwere mais ubu hariho difference muri clip kwa Satbi niyo muri we yavyushe muri clip yiwe yavyushe gato kandi turabikunda ko azarambara kujya turabikunda ko azaragido turashaka uteye neza baby girl ariko ntibirapfa nivya bindi minusha kubwira ati tubigarukiriza hakiri hafi bitararengera ariko urabona nyene ko hari akadefa safi bimeze neza gusa saka grave nyene akamelio bica biba neza cyane indirimbo ya Orga bita basuku umulezande hajya umulezande batakate voice niko bamwita basukure jo hajya bisho niboze urazi izina Fizo yamuhaye beautiful voice Olga Lori hajya rero Benisho turasikibaza basukule ni boze basukule baoshe I think ni kubasukule boze mu Kirundi basukule bakweswe mugani wa Mr Champagne basukule batakate basukule indirimbo gitaye aba danseur yego vraiment kandi novuga ga promotion kagenze neza cyane abantu bose baragize tujya tu video twa novuga twa basukule na soin basukule na minushi na magic mugani sama juice mugire justement bagende bayira urabona ico kibazo kuri izi ndirimbo tumaze kuvuga ico kibazo kiriho kibazo kandi ni indirimbo tubona ko abaryoshye neza cyane Orga asijugiza gose Orga afise ukuntu aririmba neza afisemo burambe kandi Orga ni legende we kabisa arumva mu muziki numuko novuga numwigeme kandi abikora neza cyane je kubganje novuga ati numuntu twese twakoze twumva aririmba naba Fizo na Bashani Queen arabizi arabishoboye gusa ikibazo support yo ngahi wacu kuvertire ni ntoyi cyane ku ndirimbo yiwe sana kwe afise urukundo rw'umuziki arakunda umuziki kandi uravye na clip yiwe kwa John Lar byamutwa amafaranga menshi cyane amafaranga ugashira baba bandi
n'ubu bariko barabashuhira basohora ikintu bakabashuhira ugaca usanga ntiwe ko barasohora kuko iyi ya wise ntinganya ama views n'iyi ya on hajya benishu iri hejuru kubera iki donc pour le moment barabagize nibo babona cyane n'abana bagishusha mugabo cyangwa ni vya bindi dukuba dushaka ibintu bishasha tuvuge gute peut-être nivyo birakora oya mugani indirimbo abari shasha benishu indirimbo abari shasha si indirimbo baba uravye ukuntu abantu turi kuri no sikuru tumeze turanaharara ego mu misi yahera twakunda budget ariko rane dukunda Magic Channel TV mu misi natwe tuzakunda step rimwe birakunda reka tugende kuririmba tutabatebeje indirimbo umujenjeka ya Tibizo mutima untembera mu mitsi iwawe narashinze mitsi numva nguja kwa vamba nacyo bintwaye uburyo umakeya kibura nkwiriye naragwifuje uranyifuza wewe naragukunze uranyikundira mama naragwiseye uranyizera touche-moi doucement baby Tibizo bro respect sana man jamani sana Tibi gusa yayikoze amamoto batarayiruka clip nabonye makamoto usanga yakunda kugira déplacement ya moto yayikuye mu rupangu ugira igendereho amachasiza mu rupangu bari mu Nyakabiga bro big up sana yakoresheje n'umukobwa musanzwe mu nuzenya Inga ni umukobwa asanzwe ari mu bya bintu byo gufasha turakunze kumubona cyane mu bya bintu kijya gihe cya Karimba Bell no mu YouTube I think kera acabiheba no mu bebe azwi mu gisagara actually arazi kijya gihe umuhisi Karimba Bell sinzi kuvyibuka yarabirimwo muri rya nuzenya muri rya staff n'abantu nze benshi n'aba waka abakobwa mu gisagara bose so ni wari mu Queen Vid mugabo ntiyagize effort mu kwambara sheri vraiment il faut ko ari kugira effort mu kwambara kubera no reka tubivuge kwera ko iyi clip iri kuri YouTube ntituza gukata ngo umunyarwanda ntayirabe ngo ntabira jewe mu Burundi ndayiravye c'est normal ntaco bereki ntabwo tugira effort nyinshi kugira mu my clip mugabo umunyarwanda aracaraba nivyo bindi baraneglija conseil ninziza baraneglija cyane sino la fille elle est belle kandi afite na tata cibaye kandi yakize neza yari kugira effort nyene kugira vyose bibe sona ujya muntu bari kumwe mwibuka harimo muri clip ujya muntu bari kumwe n'ujya mukobwa nyene uramutse atari Tibizo niwe bari kwaririmba harundi bari kumwe sinzi kwa mu waramubonye nabonye undi muntu waramubonye umuntu Obelix umuririmbyi yakoranitse cyane kandi nawe nyene bakubwira ati mugenzi we cyane kandi urabona ko Obelix novuga je kubwanje novuga ko Tibizo yatangwe imbere ya Obelix me ko Tibizo nabona muri tele renaissance novuga kwa Theo afite abajama bafite urukundo rw'umuziki nukuri ko bafite urukundo kubera nibitahuri bibaci intege byose ntibari vraiment mugire effort aho twabiheba mirisha kantu kari muri we urabona ino mic uzosaza uyifise ukugira byakweli dawo uzoza muri president kandi uzo uyifise nishobora kugaheba bashagende murabizo ndirimbo turagusa gusa imeze neza cyane ni indirimbo imeze neza kandi tumenye gukunda ivy'iwacu yitwa umujenjeka harimo inguvu nyinshi mu muziki ndundi nubwo z'amareka bari kubarakora bafite inguvu cyane gose kandi cyane tugende ku ndirimbo ya nyuma indirimbo mparaye vraiment naje ndayiharaje kudi indirimbo ya D1 afi mujama Morning Love tukabyara hungu ndetse na koga tukaba amakara tarurubea izo ndoto nizo nshaka kumva ko wandotiye hamwe zitobisaho niwiri kurambira mujama akurikira Double J hitmaker aratera swata ndio anarigara atera swata waiting indirimbo zose zamaziri top D1 respect bro pa contre ari umuntu yigeze kwandika nyimba ari jisho kuri Facebook sinzi ahantu yavyanditse umenga yase akantu kagashabo ariko aravuga ati
ngo abantu bo mu Burundi sinzi ngene mumeze ngo uyu mupeti ngo ni talent yigendera waye muteko muramusupportinga bla bla ngo muze ko zigenzo vyikora nzo musupportinga gushika narabibonye loga yababaye ndirimbira ryoshe ikincandyoheye n'umukobwa yatoye mani jewe Minusha asikoto chako. Sana. Nuko nye kandi bizukuru ryo mu baby yarambaye neza kandi ibintu bijanye na abakobwa bavuga gishobora reka nabavugire rindira wewe ko bagomagaye muri clip kaga sinase n'ubu baramuhamagara no reka ndakubwire biri mu bintu bituma clip isa neza nubwo kamera ito umukobwa igihe amaze gusa neza amaze kugira nico gituma bajya bo mu Rwanda basohora ama clip ukazibona urazi impamvu utagiye kure gato mvuga ibintu byo mu Rwanda mbabarira nawe tuko tuvuga umuziki ndundi indirimbo shasha ya Juno Kizigenza aheruka gusohora harimo umukobwa mani si mwiza young baby si mwiza me kora kuntu yitaye kuntu yari yambaye tayiwe kunaragize ikibazo je nibaza Minushe mu Burundi turacafise kakantu kakaranga mutima kwambara n'ibintu kwambara si guhena sinavuze guhena urashobora kwambara wikwije wisunze nk'indirimbo z'abarundi baririmba hindura impuzu nziza tu vois basi reka morning love ya D1 urabujya mukobwa aramutora defo ucuza yari yambaye neza sana yarasa neza yari yambaye neza yarasa neza ibintu byose bajanye ntiyagiye ngo atore gwa ruburu uyaye kararenze sana kaya baby everyman yabaye example sana naga clip keza D1 naratoye n'umukobwa bajanye bacibagirira ahantu hari icyayi ego umuntu wakanye bari bambaye vyimbeho mugabo cyane kandi urabona ko ari umuntu yitaho ibikorwa vyiwe bari kwanwa nakayisha bari kwanwa nakayisha uca wimagine acha yabari wewe muri ya clip yari kugenda gute clip engesha cyane I have no idea kweri nta idea ni mfise D1 makomeza ivyo tuzobikora aho tugeze tuzohashobora twashobora umuririmbyi ni mu producer vraiment subscribe and ramaze kuyiga Minushe ramaze kuyiga ya Bera amaze kuyiga ya Scott twese ngaha urumva rero abantu taragira subscribe ifu kubandanya ukora nawe sivyo none kandi nukuri ko manje ni mu hitmaker c'est juste yuko abantu sinzi flu bagifise kugira ntibamubone ikibazo je nagize ni bagize bakunda kuvuga ati ngo D1 ngo arimbaga Bruce Melody cyanabaza none ni Bruce Melody yigana D1 cyangwa D1 yiga for me irindira kubwa wanje je nibaza ko ari Bruce Melody rimbaga D1 okay reka D1 neza gusumbya Melody reka ndababwira ikintu kimwe afite abaririmbyi ba Kirundo ngo zikayanza bafise kajya kantu k'abanyarwanda kweri kibakuze kuva ari abana bumviriza amaradiyo yo mu Rwanda izo bumviriza Masterland taraza ngaye Bujumbura nubwo anagishika yarasuturirimbo uribona menga nyene menga ari mu Rwanda turi romantique cyane ibuka ma hit song ya Masterland kera kwari kuri yaye donc ni ibintu bisanzwe kuriba ubu bavuyemo ni Bifesi sinzi ico yabaye ujya kuri Bujumbura Minushe sha Bifesi nta wajya imyaka arabumva sharabumva nk'icenda basi flow urasikia utarasirimuka yo Bifesi urasikia Bifesi ya Jackson Never no wewe ikora wasikia 18 sasa bro uramaitaka maze kugira Minushe arambabaje yego Kachem primary yariga ganiro kirahetse jare yavukiye Minushe nararugiza ama interview origine yo mu Kayanza origine yo mu Kayanza gusa kuri Nyakabiga mu Nyakabiga mama ngere mwana wa misite Bifesi mu Nyakabiga mama wiwe bimatongo reka ndabwire ikintu famille yaraje aramuvyara aramusiga reka ndabwire Minushe ikintu kimwe ahubwo Bifesi arakunda intara yiwe yabandi unaye kuvuga ko ari umunyabujumbura ju Bifesi ni mtoto iriya migani Scott wo mu Nyakabiga reka ni mu mutwe simakuru yavukiye ruguru ibeze kujya kwa ba Fizo tumva ko amakamba Bifesi ko nakiji Mireka biri chance kuvyemera biseriye. Sasa je ikibazo cya basirindira koranye ikiganiro reka arabimbwira arambira ko yajumbura kuze. Sasa wakuze cyo azi kuvuga basi kukora kuva 4e primaire guheza yavyiga. Yakubwiye ngo ibujumbura waje ibujumbura akuze. Je ni kubera Minushe naraba ama interview yarabivuga kenshi yuko yaje muri 4 yuko yaje yiga 4e primaire. Je nkurikiza ivyambwiye so reka rero tubandanye avaye ku barabeshanye Bifesi yamarusa kuze Minushe amaze kuri hivi
so indirimbo twasaba pour le moment muje kuraba nizo vraiment Genda mbwira ama-subscribe ariko ntitwagenda tutababwiye ibindi bintu bishasha bishobora kuba bihari Vania muramuzi mwigeme wanyu twabamenyesha ko ari mu Rwanda avugira Kigali ari mu bakobwa barahiye guhagarika ameze uko ategerezwa agira akore ari muri gushika Kina Music ari mu Rwanda rero sasa kandi dutegura ikibombe twabonye ifoto ari muri Kina Knowless n'umugabo wiwe Kina Music ego vraiment arinze agira ifaga avuga ati rero one way bayi gatoya nzogaruka arindira ivyamutwaye azoza kwitubwira canke azodusoreka ibombe ngaho nyene hama ikurikira rero ni nkuru twasabwe na Bera kuvuga twasabwe na Bera vraiment ni video ya Alvin warayibonye Benis iyo nkuru yabaye hit Ibujumbura bamwe bati urumva ujya shaka kuguma avugwa bamwe bavuga ngo ni nka Sadibu gashaka kuguma ngo top gashaka kuguma avugwa abandi nabo ngo kamuponyotse abandi nabo ndafise ikibazo cyane iyo video mwarayibonye yego warayibonye yego really yego ayidusigurira Indira nafise ikibazo nawe mishi ndakubaza iyi video warayibonye wewe warayibonye bien yego tunarayibonye bya sérieux narayibonye Minushi na narayibonye yes je video nayo nabonye gusa kuri Twitter wey siridira video jana nabonye kuri Twitter Alvin narayibonye yandika ko ukuntu muko munapartage video ndabasabye mu partage no kusabira imbabazi ku mugore wanje yampevye ariko mu nyuma araposta avuga ati enfin madame ari ni same bimeze neza none ko wabonye video byari bimeze gute kuri Ndashaka kuvuga mu majambo ndazakwereka byari bimeze gute yari video ariko atamba kwa kuri TikTok nyene canke nteka aratamba yari poshere yicariye ndashaka kuvuga ndaza kuyikwereka yari video ya show yaraduhaye ivuga mbabarira amatwi ya show yari mbabarira amatwi kwe Minushe none abantu bakayidusaba none warayibonye je video nigeze nshikira for real umviriza je navuze ati kubera iki igituma nasana none kubera iki genre ijya video si yari accident kweka atavuze ati genre yari accident muga ntacavuze ko Alvin none Alvin yaraboneka mu maso neza ko ari yo mana yanje ne twomenya gute yayishize kuri muzayo ya TikTok en fait biki umengana kanu kamuponyotse muga nawe video n'uyifata ntituzi ko ari nkiri kumenya ndaza kuyikwereka bashira muri ntuze umviriza karaga kiga Scott Scott reka karaga video ugashaka muca mwandika muri commentaire amatubari niho ya Bera barungikire inbox oya narayifuse ntayo ngifise iyo Minushi ngene bimeze numva ngo yari kuri live je niko numvise ngo igitwa yabe ngo yari kuri live mugana twatuzi umuntu kugira aza kuri live anza kwisuzuma akira beje twaza kuri live ndabizi vraiment famille miliyari urisuzuma ukira mugabo Alvin wacu vraiment ngorane ko bari gashoki c'est l'essentiel aho warwana tumigisha double camera sindi cyane filma Alvin juu ya nini reka tujya video turangize kuruba n'ibintu byashabye madame we gushika naho nyine kandi byarabaye sérieux bisanzwe ko na madame arazi navyo twamenya mugabo n'igituma yabigeze Alvin jenzo muhamagaza bisanzwe nirna kwihangana warasinye nturavyibagira ntajya vyafika ari kumuheba kubera ka video gusa hanige ndabijya yari yo man umuntu uvuga jo ko ari umugabo wawe zo umugabo wa nirna muno mwanya rero dufate yabari wewe umugabo wawe kajya ka video kakamera nkakujya byarugenda gute akaba yari yatubwiye ko atako yabonye oya ndabazize ko mwabibwiye c'est l'envoi ko mukora je de ma part bye cyane bye yego ushobora direct urimo kabiri gatatu Minushe wewe uraba wumva je nasinye no banasinye kweri ni mu mahigwe no mu magogo tisheri ni wewe tu eba sasa tufanye nini nzo ivote abandi babonye ivyo nabonye bwa mbere sasa tufanye nini gusa amaye kurangiza bitwa biguma nk'ivyo bintu biri kwinshi bakora amabezi biri kwinshi kandi tuzima mva Alvin byabaye kandi yaragize chance video ntigeze igera kure gose video zirateye ubwoba murabizi ibintu byo kubacana kandi n'ibintu babika bijya ubwoba attention maili entre temps dushimire abantu baba mugize mu brand ambassador ni ibintu byiza muri pam ni ibintu byiza ko batanguye gukanura bakabona ati okay uyu nasinye barakora kandi ni muri yo ntumbero nyene yes kandi aba photographe bose ni Jean yariko ni competition izo ya photographe muri juillet gusa badutangura kwiyandikisha muri me vya pa ni photographe wawe
oya genre bashaka gusapotinga abafotographe Photographe, kwa okay. ati ngo photographe nga mu Burundi ari kungena bataye agaciro Yego. ukuntu kandi ari kintu cingira akamaro Ciza, yes. rero photographe pam n'abantu ba bien bari haneza ibintu byose ni bon muzokwidoga Aba boss. na makategorane muje kumakuri mukurikirane mail muzobona ama information yose ama ibintu bigende neza Mumvise mail muramuzi mwigeme wanyu aguma so Pampana. Ni mail kandi official. boko aronsaba mufata mugongo Ewa. mukabanya namwe ibihiti Oyagere yasize no kuri Ujya mu statati Dararenze. ngo nimukwize pampana ngo 5k views cenda habura baki kugira Yes. bakuze ibihumbi ngo ijana habura baki views. mubakwize ama Vraiment, bahigisanzwe na musapotinge. miliyoni yabasavye vraiment Oya, muri yasavye. effort. Kandi irya nimba hafu rero sinzi ukuntu kimwabonye mu barundi we Eh. ibihumbi ijana by'ama views bisigaye ari ingeso mu baririmbyi Yego. bisigaye akaravyo Kandi mugani Imana bye navyo Yeah, ni Imana vyiza. iraguhora. kuri Eh, Pole, pole. ama 1 million natari benshi ariko bariko Yes. baraza Baraza, ni bien. pole pole ariko ari ikintu ngene avant ko dukrotira ni ikintu Diamond igeze kuvuga minusha avuga ati ngo nimba abarundi indirimbo zabo zitagira muri Tanzania ngo ni ko Imana yabiteguye nimba twebwe abatanzania ngo indirimbo zacu zisirikira muri East Africa ngo ni ko Imana ngo yabishimye ngo nimba abaje Nigeria indirimbo zabo zikubita muri Afrika hose ngo niko bimeze mbe burya yarihenze cyane yarihenze cyane gose Eh. yarihenze kubera ko natwe Ngo ni ko Imana iba yabiteguye. natwe twarigeze yarigeze nawe nyene kubaza kurondera abaruriro n'abasat n'abafizo Yeah. N'abafizo ngi bakoranye yarigeze Eh. kuba barondera kijegeye yabarondera kubera bizi ko hari ico bamumarira ashitsi wabo Yeah. kandi kubera zina afisi wabo so yarihenze cyane Kabisa. nuko atumva ikirundi akini rero Diamond nanje mubwire mu Kiswahili bro ameboy oya ntaboya arabise kungene Yishima. dushasha bijya bijya ngo umugore mushasha ngo zucu niwe mugore wiwe je ngira Niya ngo muziki ni mabest beze barimo, kwe kugira bagume bavuga. centrale barasoma nkesha Probleme sale. reka tubashimire cyane Beni wakoze cyane ego shana wakoze kandi namwe bwiye mubikora neza cyane kandi Karibu iganiro kandi, cyane kandi. cyanyu kiraryoshe cyane najima ndayikurikirana bro karibu kandi Fran. Sorry. urakoze none Karibu. batabona terrorize ngo bera karibu nakoze nye tunabashimira muntu namwe wakoze rero kudutumira merci Eh. mwakoze namwe bwe mwaduhaye umwanya wanyu turazi ko tubakunda cyane murazi na koko tubakunda cyane Muri kandi ababosi tububaha bacu. muri ababosi bacu Kabisa. turaha ku bwanyu Yeah. Benishu Step Media Media District. 257 Yeah. murabizi vyiba mujahita amateka kandi ni ku menshi, mapaji imyaka yose. ingahe. Yeah. tunabamenyesha YouTube ko Facebook na ashitse Instagram aho bivuge yisanzura. Facebook na Instagram bivuge. Facebook na Instagram hose Vuga muhamusanga na subscribe. TikTok na TikTok oya shaka ngire nabyo na nka Snapchat ariko ahantu hose muzomushaka muzomubona Ibintu Benisha Merci avuze, beaucoup, just mwakoze ndibuka. cyane mwakoze trop kubana natwe Ciao. bisous